Uko umwaka utashe inama nshingamateka irakorana mu isasa zisanzwe zitatu, isasa rimwe rimwe rikamara amezi atatu. Izo nazo ni isasa rya Myandagaro, irya Kigarama hamwe n'isasa rya Ndamukiza. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 30 Ruheshi uyu mwaka wa 2026, inama nshingamateka yarasozereye isasa risanzwe rya Ndamukiza. None iryo sasa ryaranzwe n'iki? Mu vyisanzwe ijejwe, inama nshingamateka iraserukira bene gihugu, igatora amabwirizwa, ikongera ikagenzura ibikorwa vya leta. Mu isasa risanzwe rya Ndamukiza rirangiye, inama nshingamateka yaritayeho cane gutora amabwirizwa meza ku neza y'abene gihugu. Iryo sasa ni naryo inama nshingamateka itoreramwo ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha ku mwaka, nk'uko ingingo igira 182 y'ibwirizwa shingiro ibivuga. Integuro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga wa 2026 ushira wa 2027 ikaba yaremejwe 100% kwigenekerezo rya 12 Ruheshi. Ubaho abashinga amateka muri iteye iteka dutoye intego y'ibwirizwa 100%. Nk'uko umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Alain Ndikumana yabisiguye, iyo nteguro y'ibwirizwa izoshimikira cane ku migambi ivyara umusaruro ku gihugu hamwe no kwegereza ubutegetsi abene gihugu mu kwitaho iterambere ryabo ku mitumba no mu makomine. Yose hamwe rero amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka wa 2026 ushira wa 2027 angana n'imiliyaridi ibihumbi indwi zirenga gato z'amafaranga y'amarundi. Kuri budget yose ya plus de 7000 milliards, chaque ministère twerekana ivyifise. Mu kugira amafaranga ya leta aja arakoreshwa neza, nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka asaba ko hoja haraba ingingo mperekeza, kuko hari abantu usanga barimenyereye mu konona amafaranga y'igihugu. Ati kuri abo rero harakwiye ibihano biboneka. Umuntu agakora amakosa muri exercice budgetaire turiko turaye cyanyiheze n'iyi turimwo, akaza yiyongera gukora amakosa. Turibaza ko hoba n'ibindi bihano birengeye gutanga amande, gufunga bikajamo, ariko n'umuntu akishura. Urukurikirane rw'ibikorwa bikuru byaranguwe n'inama nshingamateka muri iri sasa risanzwe rya Ndamukiza ryaraye rirangiye, ni ca gitondo c'amasengesho y'akavuna musase cama gitunganywa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka nk'uko vyamaze kuba umugenzo. Ku ncuro igira 17 igitondo c'amasengesho no gusangira National Prayer Breakfast caratunganijwe ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 14 Ndamukiza uyu mwaka wa 2026 mu kigo c'inama nshingamateka mu Kigobe. Ayo masengesho akaba yararongowe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu ku civugo kigira kiti: niho rero mutanga ikori kuko abakuru baritora aribo bakozi b'Imana bihambirira ku gikorwa bashinzwe. Amajambo dusanga mu gitabo c'Abaroma ikigabane ca 13 ku murongo wa 6. Mu kwakira abashitsi, nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka yashikirije ko mu gihe Uburundi bwashize Imana imbere, ayo masengesho arakaryo keza ku ndongozi ko gusangira nk'abavukanyi, bakumviriza ijambo ry'Imana, bagahimbaza Imana, mbere bagatanga n'intahe. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu mpanuro yashikirije yamenyesheje ko umuntu wese ategerezwa kumenya ko ari indongozi ku rugero rwiwe. Ati umwe wese ahamagariwe kwihambirira ku bikorwa jejwe, kuko Burundi budashobora gushikira yambona kazoza ya 2040 na 2060 ubuzi bwa leta butariko bwerekana umwimbu ushemeye. Ntidushobora rero gushika muri yambona kazoza tutagize service de leta zikaba productive, zikagwiza umwimbu, tukabona ko tuvuye ku ntambwe tuja ku yindi.
nk'urwego ruserukira bene gihugu mw'isasa risanzwe rya ndamukiza 2026 inama nshingamateka yarashikirijwe icegeranyo ntabanduka cakozwe n'umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR kwihonyabwoko ryakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Mu nteguro y'iryo honyabwoko harabonetse ikintu cari cavuzwe kuva kera, abarondegwa ngo bicwe ubwa mbere barabiza amashure, abakozi ba leta, abanyeshure, abasirikare, abajandarume, abihebeye Imana, abigishamana hamwe n'abagwizatunga b'abahutu, aborozi n'abirimizi bisununuye nabo nyene barahagaritswe baragandagurwa. Nico gituma inyandiko zidashikuza zashimye guhagarara ku gitigiri c'abahutu bagandaguwe 300,000. Yeniteka umukuru w'inama nshingamateka ati ibikorwa byaranguwe n'umugwi CVR si ibikorwa byo kuzura kaboze canke kwihorahorana, ahubwo ukuri gushigwa habona n'umugwi CVR niko kizotuma abarundi banywana, igihugu kigatekana, maze abarundi bakaja hamwe bagana yambona kazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere. CVR rero sumugwi ukwihorahorana, sumugwi ukuzura ama emotion ayanaye, amarangamutima, n'umugwi ujejwe kumenya ukuri. Ico tuzokoresha ukuri mwacyumvise nukunywanisha abarundi, ukumenya ukuri biduhe inguvu, buduhe kubona kure muri kazoza turiko twashize imbere, kazoza mbona kazoza 2040 kugira ngo ukuri kuzodufashe ijya mbona kazoza iduhindukiye ngo ituviremwo inkingi zo gutera imbere kw'igihugu cyacu. Inama nshingamateka na nkenguzamateka zikaba zaciye zisohora itangazo rijanye n'ico cegeranyo. Iruhande y'ibikorwa bya misi yose isanzwe irangura mw'isasa risanzwe rya ndamukiza, inama nshingamateka yaritayeho kugendera bene gihugu ikabasanga ku kivi, maze ikabatera intege mu bikorwa by'iterambere rusangi n'akarengo turi kumwe twese birashoboka. Aha twogaruka ku bikorwa by'iterambere rusangi byabereye muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 9 Rusama 2026, aho byari byatewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, hamwe na nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Ivyo bikorwa bikaba byari byo kubaka ibiro by'iyo komine, ikaba ari inyubakwa izobigeretse inshuro 4. Mwijambo yashikirije umukuru w'igihugu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yibukije ko ibikorwa rusangi ari byo byubaka igihugu. Aha mbere akaba yamenyesheje ko leta iri kiriga ingene bitunganywa neza kugira bije birakogwa mu rutonde biheza biterere mu iterambere no mu kubaka igihugu. Ati nakare ugushira inguvu hamwe no kugira ubumwe nivyo mushinge w'Uburundi bw'ejo. Ibikorwa rusangi rero twasanze ari byo vya mbere biteza imbere igihugu, kuko bituma abene igihugu bashira inguvu hamwe, bashize inguvu hamwe barashika. Ni muri yo ntumbero mbere turiko turapanga neza tugira tubigire ubu mugambi utunganijwe neza ufise amategeko awugenga. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarashimiye nyene iteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka ku butwari bwiwe n'uruhara yagize kugira ngo ibikorwa byo kubaka ivyo biro vya komine Matongo bitere bije imbere. Nagira rero shimire abantu bose bitangira iki gikorwa, cyane cyane shimire nyene iteka mukuru w'inama nshingamateka ari imvukira, ndazi yuko iminsi yose baraba kizigenza imbere. Tumushimire, tumukomera amashi, ko haba honyene birakomeye. Muri ivyo bikorwa
hakaba haratanzwe intererano zitandukanye zizofasha mu kubandanya ibikorwa by'iyo nyubako. Muri risasa risanzwe rya Ndamukiza 2026 rirangiye, inama nshingamateka yaritayeho wa murimo ijejwe wo kugenzura ibikorwa vya leta. Ibicishije cyane kuri sentare yubahiriza amatungo ya leta nk'uko ibwirizwa shingiro rivuga ko iyo sentare yunganira inama nshingamateka na nkenguzamateka, yarasuzumye ibisata by'igihugu bitandukanye uko bikora, aho twovuga nk'ibitaro hamwe n'amashirahamwe ya leta, maze iraheza ituma ko abashikiranganje vyega kugira bishure ku bibazo by'abashingamateka. Inama nshingamateka iritaho kandi gutsimbataza imigenderanire myiza hagati yayo n'izindi nama nshingamateka, diplomatie parlementaire mu rurimi rw'igifaransa. Muri risasa risanzwe rya Ndamukiza rirangiye, abashingamateka baragize ingendo z'akazi mu bihugu bitandukanye. Icegera ca mbere n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka baragize ingendo z'akazi mu bihugu vya Senegal na Tanzania. Mu rugendo yagize i Dakar muri Senegal, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Fabrice Nkurunziza, yitavye inama yahuje ku magenekerezo ya 18 na 19 Rusama abashingamateka n'abakenguzamateka bo ku mugabane wa Afrika basanzwe bakoresha ururimi rw'igifaransa. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Busesi ya Nkezimana, urugendo rw'akazi rwamushikanye iyo Arusha muri Tanzania kuva ku igenekerezo rya 27 Ndamukiza gushika ku rya 1 Rusama, rwari rufise intumbero yo kwitaba inama yo kurimbura uko inkino zihuza abashingamateka n'abakenguzamateka bo mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko zari zabereye i Kampala muri Uganda muri Kigarama 2025 zagenze, hamwe no gutegura izizokurikira. Ivyegeranyo vy'izo ngendo bikaba byashikirijwe mu nama ya bose yo ku munsi wa 4 igenekerezo rya 11 Ruheshi 2026.